ntibikwiriye yuko umugabo n'umugore binjira mu cyumba cyabo bababaye nta muntu bavugana n'uwundi, hagiye babahamagaye Satani n'abadayimoni babo n'abadayimoni biwe bakaza kuryamana nabo. Ikintu nkora nta kintu na kimwe cyo tuma tubabarira, nta cyawe umugore yonkorera cyo tuma ntamubabarira. Nawe mama la urazi yuko abagabo benshi ari gihe badasaba abagore bambabazi. Bakunzi bahori CANAAN TV, numunezero kandi gusura guhura namwe ngo tuganire. Uyu munsi ndatewe iteka kandi no guhura namwe ne data Evangeliste Patrick kugira ngo dushobore kubaganiriza. Ndagomba ko uyu mushitsi wacu umunsi abaganiriza ku rukundo rw'Imana rwirefeta mu muryango. Patrick uraho neza? Meze neza cyane. Urakomeye? Cyane gose. Mu muryango wawe meze neza? Meze neza cyane. Turashima Imana rwose. Yego. Reka imbere ko twinjira reka tubanze dusenge. Urazi ko ari umuco wa hori CANAAN. Yego. Mwami Yesu turaguha icubahiro. Turagushima kubw'imbuto idasanzwe tugiye kubiba mu bantu. Jambo ryawe ravuga muri Yesaya ngo kujya imvura na sherege bigo bigatusa isi ntibisubireyo. Ngo ni ko n'ijambo warungitse ritazosubirayo ridashikanye ico baritumye. Hariho impamvu rino jambo rigiye kubibwa kandi turagushima ku musaruro udasanzwe mu bwami bwawe mu miryango mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Ego rero kintu nashaka uducire ku mayange gatoyi. Utubwire ubuzima bw'urugo rwawe. Mubayeho gute? Mbega ubona uryohewe n'urugo rwawe rumeze? Jewe ndanezerewe. Kandi nawe mbona n'ukuntu meze. Urabona ko meze ngo nezerewe. Ego wa mutwenga wa munezerewe ni gakeje wenda kubona. Nta namwe je ahubwo ndakubona ushavuye wewe. Mu bisanzwe nasanze. Isoko y'umunezero ni mu rugo. Mu gihe urugo rutarimo umunezero. No hanze birakugara urashaka kubinyegeza. Abantu bazi kunyegeza. Mugabo bikanga. Hariho umugani waca ngo ntawo unyegeza umwotsi inzira kirasha. Hari ibintu umva udashobora kunyegeza. Umbaje ikibazo cyiza. Jewe mu byukuri mu muryango wanje hari ikintu nize twizeho n'umudamu wanje. Twahuye dukuze. Duhurira mu miryango, twavukiye mu miryango itandukanye. Mwavuye iwabo undavuye iwabo. Turahuye tugiye kuba ku muryango. Ikintu twasanze kandi rero hagati aho umwe wese ari akageso kanaka undi afite umwe wese turi mu buzima. Urabona ko hari igihe umuntu agira ikintu muri we nawe azanye ikindi, ariko twasanze ikintu cya mbere cyo tuma twubaka urugo rwiza rurimo umunezero rurimo amahoro. Ikintu cya mbere ni uguha Imana ikaba centre y'urugo rwacu. Hari ijambo nkunda cyane rivuga ngo urukundo Imana yakunze abari mu isi cyatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Nasanze urukundo rwatumye Imana itanga ubwo rukundo nibwo nagize kugira ngo nje kumurondera. Urumva ibintu byose bigaruka mu rukundo. Pawulo avuga ijambo ryiza mu Korinto aravuga ngo urugwihanganira zose bizera byose urukundo. Ariko ntaragera muri urwo rukundo. Twasanze Imana ariyo tugomba kugira centre y'urugo rwacu. Kuko hatarimo Imana ibindi byose biragoye kuavansa. Icya kabiri iyo Imana turayihaye kazi. Icya kabiri twasanze tugomba kubera amaso igicaniro cyacu. Kuko igicaniro cyacu nicyo gituma urukundo rwo gukunda umugore wanje ruguma ruri top. Mu gihe ndasenga ikintu cyose akora ndakibona muri negative. Mu gihe ntagira ubusabane bwanje n'Imana ibintu byose bona ari bidakunda. Igihe ntamufashe kuboko ngo ndamufate ndamuvyutse ku gitande ngo cyo gufukama muri saro. Hari igicaniro cyacu n'abana, hari igicaniro cy'iwanje, hari igicaniro cyacu twembi twubakanye. Kuko Satani aduhiga mu gitondo na nimugoroba ariko tumunesheje iki? Tumunesheje cya gicaniro kiri iwacu. Nicyo gituma umunezero uhama. Nicyo gituma twama tunezere. Nakwishuye neza. Nishuye neza nivyo. Burya
Imana iranavuga ngo uko mu ijuru bimeze yifuza ko biba no mu muryango. Mbeho tukubwira ishusho y'ijuru kwisa kugira ngo tuyumvishe abantu, kugira ngo n'umuryango ugira umwete wo kurondera ishusho yo mu ijuru. Urye muryango wa kera, urye wa Adamu na Eva. Urye muryango urabona nyene wari umeze neza, Satani atarabinjirira. Ego. Wari umuryango umeze neza, wari umuryango w'Imana. Imana yabagenderera iminsi yose ko kumugoroba ngo kukayaga ko kumugoroba kukayaga kumugoroba ngo Yesu Imana ikabagenderera akabatembereza, umva bari bamerewe neza pe. Imana irabona ko iyo yabanje kure mu mugabo ibona ko atari byiza ari mu mugore, iranezerwa cyane. Mama Raoul, ikintu ishusho jewe nifuza cyane nijya shusho ya mbere, ariko bijya umva Satani yaraje aratera, ariko Imana izana Yesu, ikintu rero nshatse kuvuga niki, urabona mu ijuru, urabona mu ijuru nta kindi kirangwa mu ijuru n'ubwiza n'umunezero n'amahoro n'ukwihanga. Numva ivyo nivyo bintu biganza mu ijuru. Baravuze ngo mvuge mu ijuru kwanza. Rero ubwo buzima nibwo ngomba gutransfera, nibwo ngomba kubamwo jewe. Singomba kubaho kubera nizeye Mwami Yesu, ngomba kugaragaza Yesu mu rugo rwanje. Mama Raoul, sinshobora kujana umunezero ahandi ntawufise mu rugo rwanje, vuga ngo ndatenga umunezero ahandi. Oya, tuzakunda umunezero wa mbere ngomba kutanga mu rugo rwanje. Naheza hajya tuzoduhura amateraniro, harya ushobora kumbona ndiko ndavuga ubutumwa bwiza abantu bakanezerwa, n'ahantu umunezero mbona utangira hajya hariya mu rugo rwanje, umugore wanje, abana banje. Ijya shusho yo muri Edeni, ijya shusho y'abana b'Imana niyo igomba kuganza iwacu. Ingorane nabonye ikomeye no kuvuga Imana cyangwa gutanga umunezero ahandi mu rugo iwawe atawuhari, uri kurabesha. Mbega none ubona abantu bokora iki, umuntu yokora iki kugira ngo uyu munezero ushobore kuza mu muryango? Kuko ndagufashe gatoya, umuntu nk'uko wabivuze aba yakuriye mu muryango iwabo, ntimwakuze kumwe, none igihe ubonye hari nk'akageso umwe afise, uwundi yobigenza gute kugira ngo ubwo bwiza bugume mu muryango? Ikintu ca mbere no kumwihanganira. Ikintu ca mbere no kumwihanganira, kandi ikishoboza kumwihanganira urakizi n'urukundo. Kubera ndamukunda ngomba kumwihanganira. Kandi Bibiliya iravuga mu Korinto ngo gwihanganira byose, gwihanganira byose. Nukuvuga ngo n'umwana w'umuntu, n'umwana w'umuntu arashaka gukora ikosa, nanjye ndashaka kurikora, nanjye ndi umugabo ndashaka kurikora nkarimukorera, akanyihanganira. Kubera iki udashobora kwihanganiranira? Kubera kubona ngo uyu munsi gutandukana n'umugore ukava hano ukaja mu rundi, hereka wa wundi uzorongorwa hejuru sumarayika, ejo uzohura na cyangwa uhure nibirenze bya bindi. Ariko ico nokora n'ukwihangana, ngakora urukundo runtera kwihangana. Icya kabiri runtera kubabarira. Hariho abantu umuntu mubakanye ashaka gukora ikosa akumva akabiki ikosa yakoze, tubabarira. Urukundo rubabarira. Turashaka kutumvikana ku kintu, ariko ntibisubivuga yuko dushaka kuzana Satani mu rugo. Ikindi kintu twize iwacu twasanze gikomeye ni ukutararana umubabaro. Kutararana umubabaro naho atari wowe aba yankosereje, kagenda muri ville ngahura n'umuntu akambabaza, ndaza nkamubwira mbere yuko ndyama nababaye. Ntibikwiriye yuko umugabo n'umugore binjira mu cyumba cyabo bababaye nta muntu bavugana n'uwundi, hajye babahamagaye Satani n'abadayimoni biwe bakaza kuryamana nabo. Ikintu nkora nta kintu na kimwe cyo tuma tubabarira, nta cyawe umugore yonkorera cyo tuma ntamubabarira, nta kintu na kimwe yonkorera cyo tuma tontera kutamwihanganira. Ikintu yonkorera kigatuma ntashaka kwihanganira ikosa yakoze, urazi ibyo byose kibintera nuko ndamukunda. Kandi urwo rukundo ndarushishikara uko bukeye ndagaragaza kurumwereka.
hariho nabonye abantu naravyivire biransiga umuntu arashaka kwita umugore w'amazina menshi bamwita shu ubuki bebe hani mukanyisase wakijujuwe kakanwa karako kavuga hani kakandi karako kavuga ngo shu kabaye abaye igicucu igikoko abaye igikoko kubera kandu gato urukundo rwihanganira vyose sinshobora kumwita ayo mazina mu kandi kanya nze kuvuga ibindi bitari vyo oya ego oya nivyo bivuze n'ukuri kandi ukunda umuntu ubuzi neza ati uyu muntu tubana so mu marayika intege nkarashobora kuzigira none ga Patrick jengera nkwibariza iyo ndazi ko no mu Kirundi barabivuga ngo ntazibana zidakomana amahembe iyo habaye nk'akantu mutumvikanako mubijera gute kandi birabaho nta urumva birabaho gose ikintu rero twasanze tugwana twese nuko tudatakaza presence y'Imana mu rugo rwacu ndakumvise ikintu tugwana twembi nuko udatakaza ubwiza bw'Imana mu rugo rwacu iwe cyangwa jewe umwe araseda kavuga jewe iki kintu mu by'ukuri twari kubikora mugabo wewe kandi dukora uko araseda kandi akabiseda bivuye mu mutima indani apana kuvuga mu kanwa mu mutima ariyo biri oya kandi ukamubaza wikoze bigeze neza ego nawe mama la urazi yuko abagabo benshi ari gihe badasaba abagore babimbabazi ntabwo ni la majorité urumva urumva icyo sinshobora gusaba umugore imbabazi ariko iyo ukunda umugore wawe uramusaba imbabazi wahora ubikora ndabikora ego ndamubwira ngo ndagusabye imbabazi kandi ico nsabye imbabazi niki apana kuvuga muri rusange umbabarira ndamubwira nakubwiye kino nakubwiye bino umva ari kintu ari kintu banakosheje nkakimubwira neza babarira kubera iki sinkende gutakaza ubwiza bw'Imana mu rugo icyo ni ikintu gikomeye n'ukuri kuko hajya aka kajambo pardon mbabarira nakajambo gato mugana akajambo gakomeye cyane ujya na Bibiliya ivuga ngo gusaba imbabazi bihwamika uburakari ariko urazi gukorera ikosa umuntu ntunagemere ego ahubwo bimukomeretsa kabiri rero abantu b'Imana n'ukuri ndumva kubana umuntu mubana mutarezwe hamwe rero nkuko yabivuze utagize kwihangana cyangwa utakunze uwo muntu biragoye kushaka kumwihanganira rero urukundo nukuri rube centre y'ibintu byose ego kuko ni Imana nishaka kuba ahantu hatari urukundo oya ntihagire uzoguhera Imana n'urukundo Imana nishaka kuba ahantu hatari urukundo ruhari nishaka kuhaba rero nukuri urukundo ni ikintu gikomeye kandi kandi nabonye umugore ashaka gukora ikosa kamwe ndakubabariye mugabo yeje yakora igikosa rene kandi ngo hirya yeje muravyibuka mitima yacu ndikigombye kubika amakosa yakozwe hirya yejo oya nukuri mu bisa ahantu hari urukundo tiyabika amakosa habika ivyiza ariko ndakubwira igituma kenshi abantu bagumana amakosa yabo babana niyo mpamvu ukora ikosa nturisabira imbabazi ego iyo utarisabira imbabazi hari ahantu ribitse uwo mubabaro wagize hari ahantu ubitse rero utashoboye gusaba imbabazi bituma wa muntu agira ati n'ubu urongeye yego mugabo igihe wasabye imbabazi kirata y'abadayimoni bagukoreramo n'ahandi umuntu yasabye imbabazi nibaza ko ico kintu kiyagikwiye kuvaho mu bisanzwe wasabye imbabazi ico kintu kigomba kuvaho icya kabiri nta kintu na kimwe umugabo yokora udashobora kubabarira ibintu abantu bitwaza mu iki gihe urumva ngo yankoseye ibintu yagize gutya nta kintu na kimwe udashobora kumubabarira ntaco kubera iki mama lawo tugomba kugwanira ubwiza bw'Imana iwacu tidutakaza ubwiza bw'Imana mu rugo rwacu iyo ubwiza bwatakaye urukundo rugahera ingaruka ubona bigira mu miryango nari ni ibintu ingaruka zabyo rero si wowe n'umugabo wawe gusa cyangwa umugore wawe n'abana n'ingo zabo numva ni ibintu bigenda bikurikirana ntabwo bigarukira kuri wewe ingaruka afite hariho abantu
bababaza umuntu arakubwira ngo umugabo yakoze kino kintu ngurumva ngo je mbona ngo twovana mugabo ntiyumvire bajya abana biga aba bana bawe ngumva ngo bamwe bazabaje hari umunsi umwe indwi abana y'ingaruka n'inyabaki iki kintu cyo tumuta utababarire utihangana iki kintu cyo tumutihanganagura ngo zino ngaruka zireke niki amara umva ingaruka ya mbere baratakaza Imana muri mwebwe hari abantu bajana muri hari abantu numvise hari abantu bazi kunyegeza urazi ko umugabo n'umugore batashaka kubana no mu shambure mugabo kuba mungu babicaranye bariko bari muri masi mu bantu hani shu badaherutse aho mwe mu gitanda cyundi muciwe mugabo mu bantu ayo mazina bakayitana mu bantu kugira ngo abantu bamenye ko bimeze neza mugabo binjira mu miduga batashe cyagira uvugisha uwundi urumva ukibaza ngo wewe ko ari curi kuranyegeza ni wowe uri kurapfa kandi n'abana bawe ko barabibona bajya abana mu bisanzwe urugo gwiza urumva urugo gwiza abana baravoma ku bavyeyi babo bararaba bakabitegereza bakavuga ngo muzukuri hari ikintu niko ndavoma kuri uyu muvyeyi wanje birakurikira abana hari abana benshi babaye victime kubera abavyeyi babo amashwa mabi bakoze yuko utiyanganirana igituma numva ko kubabarira ari ikintu gikomeye d'abord biragufasha na wewe kugukira na wewe ubwawe kuko iyo ugumye ubika ibintu muri wewe birakudetwiza ingwara nyinshi abantu benshi bagwaye ingwara z'ibibazo bagiye babika muri we batigeze basohora ngo babireke rero imisi yose no kubanza kwiyumvira mbega iki kintu kiriko kingira kwingaruka imeze gute kuko umutima ubabaye mbe bibiri yivuga ngo iki umisha amagufa voilà urumva amagufa aruma isigura ngo nta buzimu bufise rero nibaza ikintu cyambere uhuye n'ikibazo ganira n'uwo muntu muri kumwe gerageza muganire kandi nawe akoze ikosa reka gukomantaza umutima ari n'umugabo cyangwa umugore iyoroshe mukiganire ko hama musabane imbabazi kugira ngo urugo rubemwe amahoro kuko bivuze ingaruka irashika no kubana ingaruka irashika no kubakozi mufise mu nzu ingaruka irashika no ku miryango yanyu yeraje donc rero urumva burya urugo ni ikintu gikomeye harakandi Imana yeretse kunyigisha muri no minsi hejuru y'ubwibone urazi yuko ari abantu barongogwa bashika mu ngo zabo kubera ubwibone bukabasohora mu ngo mu bintu nasanze hariho abantu bashaka kuvukira mu miryango ugasanga abantu bafite ubwibone bwinshi umugabo avuga nawe akavugira hejuru urumva akavuga ibintu byose akavuga kerekana yuko ari nawe umva afise ijambo ubwibone nasanze ari kibi nasanze ubwibone Bibiliya mu gitabo cy'imigani haravuga amajambo menshi y'ubwibone ariko mvuga ijambo rimwe ubwibone ngo buza busubiza umuntu hasi ariko guca bugufi kuzamura umuntu Bibiliya iravuga muri Yakobo ngo bizigwanya bibone ngo ariko ubuntu ngo aricisha bugufi bibaha ubuntu izigwanya bibone ariko abicisha bugufi urazi ko guca bugufi ari ubutunzi urazi gusaba imbabazi niyo umugabo yakoshe kurambona mutamu wanje warasaba imbabazi kandi ari nje wakoshe nivyo kabisa n'umwana mwiza akasaba imbabazi kubera iki arazi neza umva jewe nkakora ikintu akambwira jewe nuko ndagusaba imbabazi kandi neza umutima wanje n'ubwenge bwanje kamwe nawe gusaba imbabazi niho wakoshe uzi ko biri bavugaho biri bavuga ngo umunyabwenge urabona guca bugufi n'ubutunzi bukomeye ikindi naco umunyabwenge ngo azayirengagiza icyo yashumuwe ko ukacirengagiza urashaka kumubona neza wowe ukabyirengagiza kubera iki urakeneye Imana iwanyu urakeneye amahoro urazi kura amahoro ngene bibabaza urazi kura amahoro urazi kura udasinziriye urazi kura udasinzira ukanura ngo bavuza amahoro niki ngo yakubwisha ijambo ya ivyo je narabirenganye mu maraho nta jambo umuntu yombwira muri ndaze ko ndasinziriye ndarisabira imbabazi yakikare itiro udasinziriye rirakwishuza itiro udasinziriye rirakwishuza umva abantu bari kuradukurikirana cyabugufi nimba umugabo uri kuraca bugufi umugore biroroshe gusaba umugore imbabazi Imana muyigarukana iwanyu turakeneye ubwiza bw'Imana biraryoshe
biraryoshe ko Imana igaragara iwacu. Hari ijambo nkunda muri Luka rivuga ngo urugo rwa Zekariya na Elizabeth kugwara urugo rwiza ngo baba mu ijambo ry'Imana ngo batagawa barakundana batagawa. Urukundo rwihanganira byose gwizera byose urumva tugomba kugaragaza urukundo iwacu, Imana ikaganza iwacu, tukabera amaso igitaramo cyacu, tukabera kuko Satani ari ijambo nkunda muri mu Efeso ngo ntimugahe Satani icyicaro. Twangire Satani wacu mu ngo zacu, tumubwire Satani nta cyicaro ufite iwacu, tumwirukane. Nagerageza gutera ukabona umugabo aje atameze neza, genda winyegeza ahantu ufukame mbere yuko umwegera. Satani nta cyicaro ufite iwacu, nta cyicaro ufite ku mugabo wanje, ndamukunda, hari umugore wambwiye ikintu cyiza cyanjyoheye. Urumva ngiye nagwanya umugabo nkuba, akabona umugabo yashavuye amerewe, akabona atameze neza, aragenda akamubwira amajambo meza, mukundwa wanje, mwami wanje, agerageza gukoresha amajambo aryoshye. Abanza akajya mu cuma akabanza akayatereshariza, akavuga n'umugabo we amukunda, akamuvuga ibintu byiza, yamara akamwegera. Niki cyabaye nari tunakosheje mu majambo meza y'ubugwaneza. Ndasabye imbabazi n'udukuri kubera amajambo y'ubugwaneza wamubwiye. Uwo mugabo utokubabarira abameze gute? Kiretse arimwe abazimu. Abameze gute? Abameze gute? Urumva reka tugwane, twubaka ingo nziza zirimo umunezero, zirimo amahoro, zirimo indirimbo nsha, zirimo ubwiza bw'Imana, zirimo ubwiza bw'Imana. Ndakwibariza kandi kantu kwegereza ku musozo, nk'umuntu yoba afise umugore cyangwa umugabo adakitiwe akijijwe, wewe muhanura iki? Bibiliya nta kintu Bibiliya yavuze, yasize yaravuze byose. Yaravuze ngo umugabo adakijijwe azokwezwa kubw'ingeso nziza z'umugore we. Ni gute abagore bazava mu mashengero, umugore akatonda mu ishengero, yamara akaba ariza gutera induru, ubundi aravuye mu kabari. Umwe avuye mu kabari, ubundi avuye mu ishengero, siko? Uyu uvuye mu ishengero azanye induru, kuri uyu avuye mu kabari. Uyu mu bisanzwe avuye mu ishengero niwe ategerezwa kugaragaza Imana, kwama. Arakantu kamwe navuze, ndagagusubiriremo. Ndavyibuka umunsi umwe warangire surprise, hari igikorwa cy'abamama, umuvuga ubutumwa arasiba ku munota wa nyuma, ucu uravuga ngo Patrick naza tubwirije, sinanateguye uwo munsi, nari naje mu gikorane, sinzi kuvyibuka. Uravyuka? Hari akantu navuze abantu bagumye bambaza dutaje, ngiye kuvugira hano kuri kamera. Nihe myifato umugore ashaka kugira mu gihe umugabo wiwe aje yaborewe saa 8 z'ijoro, akadodora uburyo umwakira yaborewe, uburyo wakira ibituta gutuka, nivyo bigaragaza neza kushaka kubaka cyangwa umukunda. Yaje ariko aragutuka ukijujurerere, akavuga amajambo menshi, mugabo amajambo y'urukundo uri kurakora niyo azoherekeza ryasengesho ryo kumusengera. Mu Baheburayo aravuga ngo dushishikare kwatura ivyizigiro byacu kuko yasezeranye ariyo kwizegwa. Niki nizeye kuri we? Nizeye ko guma kuriya, ahubwo ndamurindira ashaka gutanga agapfukama, kavuga nkamubwira icyo ndamwifuriza. Umugabo mwiza, umukozi w'Imana, umugabo adasanzwe, umugabo yuzuye ubwiza bw'Imana. Amajambo arafise impact. Mama rawo babarira mbere ko turangiza ndagushingira intahe. Yego. Iyo ndahe yarankoze ku mutima. Umudamu muri South Africa yagiye umukozi w'Imana yongica yagiye muri South Africa mu gikorane. Noneho asanga umudamu umwe muri iyo grize yashikiyemo, umudamu aza kumubwira ngo ndafise umukobwa wo mu maraya, yamaze abagabo babandi ni igipfunigi, aramutu. Yari umukobwa wiwe. Aramutuka. Pastor aramubwira jewe sinshaka gusengera. Uri umuvyeyi wiwe? Yego ndumuvyeyi, sinshaka gusengera n'ukuri. Kuko aya majambo uri kuravuga ntacyo umva sinuyasengeraho. Bazugenda wihane kwanza, nuheza ngiye kubwira exercice imwe, wandike ibintu 10 wifuriza uyu mukobwa. Wandike ibintu 10 wifuza ko azobaki, azoba umukozi w'Imana, azorongorwa n'umukozi mu pastor. Aravuga ibintu 10 byiza, aramwe ngo uzoze byatura mu gatondo saa 6 ku mugoroba ugiye kuryama. Wa mudamu arabikora neza, arabifata abishira muri douche, ku gitanda ciwe, ku modo, ahantu hose arabivuga. Ndakubwira nyuma y'amezi 3
inahe ayikomereye naho umugabo yari mu hoteli amaze gushikana umugabo w'abandi ngo yumva ikintu kiri mubwiye ngo hindukirira umwami Yesu amutaho arambara impuzu arirukanka ahamagara nyina ageze hasi mama uri nyina aramubwiye ngo ndi ngaha araza ariko ararira numva keneye umwami Yesu numva keneye umwami Yesu numva keneye umwami Yesu nyina nta bintu birebire yakoze yaramusengera akamwaturaho amajambo meza amajambo arafise ingaruka amajambo meza arafise ingaruka ku bantu umuntu aje gutuka ukamubwira amajambo meza ijambo ribi naryo ibyo uvuga nyine nivyo bizagurikira amajambo mabi Imana yabwiye Mose abo bisa ibyo nyine numvise bivugiye nivyo nzobakorera amajambo mabi ni ikintu kibi abana Bibiliya iravuga mu gitabo cy'imigani ngo inda y'umuntu yazwa n'ibivuye mu kanwa kiwe akanwa kacu karavuma cyangwa gahezagira mama lawo Imana yaranyigishije nta kintu na kimwe nubona nje mvuga kibi oya kanwa kanje ngomba kuvuga amajambo meza kuko Imana hari abantu babiri bayigize amajambo mvuga ni abamarayika na cyangwa abadayimoni rero singomba kuvuga amajambo mabi ku rugo rwanje cyangwa ku bana banje abana banje ndafite Bibiliya nyemerera gufata inkoni nkabakubita neza apana kubavuga amajambo mabi apana kubatuka Bibiliya nyemerera kubakubita tinyemerera kubavuma no kubatuka ndi amajambo mabi oya ntikwiriye nibyo Imana iravuga yuko akanwa kacu kararema kandi Imana yavuze ngo turutumana duto bisigura ngo ijambo tuvuga riba ribi riba ryiza n'imbuto turekuye kandi iyo mbuto iramera tubivye nziza tuzokwimbura ibyiza tubivye mbi tuzokwimbura bibi rero nukuri numva iki kiganiro cyari kiryoshe nuko ngira kiri kiratwara umwanya muremure urugo uko turushaka niko rushobora kuba icyambere cyo tunagomba kubwira ari umudamu ari umugabo nta mumarayika kwisi numwe ariho nta numwe ntawe kandi nuwo tubona ngo arasenga nuwo tubona ngo agira ikari gihaja mu ntege nke hari gihaja mu ntege nke itegeko dufise ni iry'urukundo ni iry'urukundo kandi umuntu numukunda kubera ari mwiza kubera na Yesu yadukunze tutari beza bari babi cyane mugabo aradukunda rero urwo rukundo yadukunze nigwo ashaka ko tugaragaza mu buzima bwacu bwa misi yose cyane cyane mu ngo zacu ego katika kajambo kanyuma kubakunzi bacu tubifurije kuba ingo nziza ingo ziri mu bwiza bw'Imana ingo ziri mu amahoro ingo ziri mu buntu bwa Kristo ingo mubere maso gicaniro cyanyu haleluya mama rawo igicaniro kiraryoshe mu ngo mubere maso igicaniro cyo mu ngo zanyu mubere maso satani timuye satani cicaro mu rugo aza gute harakandi kandi tuzoganira ubushize tuzoganira hejuru y'ibyimviro mu kiganiro gitaha tuzaganira hejuru y'ibyimviro uko umuntu ayimvira uwundi nabi bitari ibyo ugasanga arasanye satani mu rugo bitari ibyo umwami Yesu abahezagire cyane turabifurije ingo nziza zuzuye umunezero zuzuye amahoro Yesu abahezagire reka ndabasengere data turagukunda turagushimiye Mana urifuza kubona ingo zuzuye umunezero zuzuye amahoro zuzuye ubwiza zuzuye kugira neza kwawe Mana iri jambo duheje kubiba iyi kino kiganiro Mana kigere kuri benshi gikize benshi gitabare benshi mu izina rya Kristo Yesu imbuto nziza tubivye uyivomere mwami wacu uyivomere urakoze cyane amahoro y'Imana arutukomwe n'abantu bose ashibamira imiryango yacu mu izina rya Kristo Yesu umukunzi wacu amen.